Tarewa mesi pasi kuva kwa wabita Edson Semedo metero musani metero 32 kimyaka 33 kuvukira mu gihugu ca Argentine kiri mu gwa FC Barcelona kinisha kaguru kibo wamfo arasimbuka arazamuka arababwira ati mwitonde Barcelona kimwe Real Madrid ubusa. Turi kumwe rero n'ugwaruka ruba mu kigo citwa Gihugu kini mu gisagara ca Ngozi nkuko nari nabibabwiye, ariko kandi habagwaruka rugendana ubumuga ariko bafise ingabirano zidasanzwe nkuko mwagiye murabibona mu mafoto atandukanye. Tunabaza rero n'umuyobozi nkumbure yari yatubwiye abana bahaba igitigiri cabo, ariko mbega nyakubaho urongoye kino kigo, uburyo bwa kino kigo buva he kugira mushobore kubeshaho runo gwaruka gose rungana nkuko nkumbure n'abandi bari ku mashuri batarataha? Uburyo buratugora cyane. Uburyo cyane ababwiye yuko mu ijambo rimwe dutunzwe n'abijuru, dutunzwe n'abijuru kuko nababwiye ko pamu yahagaritse kutugaburira haciye imyaka 4. Mu kuvuga ko kuva pamu ihagaritse kutugaburira dutunzwe utu tuntu mwabonye tujisha, bajisha aba bana hari gihe batugurira tukaronka ico tubagaburira. Hanyuma hariho n'ikindi gihe abagira neza baza bakatugemurira, uwiyumviriye ikigongo akagira ikigongo c'aba bana aratugemurira. Hariho igihe batuzanira umuceri, eka utuntu dutandukanye ukabona yuko bashoboye kubaho. Yego. Hanyuma rero abantu bari kwadukurikirana muri kano kanya bari mu mihingo itandukanye y'isi, akamumwo batera nakahe? Yego, twobatera akamo kukugira ikigongo, imbabazi nkuko vyama nyene nk'abandi bagira imbabazi bakiyumvira ati hariya hariho abana bagendana ubumuga, dushoboye kubafasha. Yego. Hama iki kigo nkuko mwakitubwiye hari abantu benshi bahora bagendera ndetse n'ubuntumbure munabiteze, mbega abana bobo indero yabo imeze gute? Yego, indero sinovuga ngo nimbi. Turafise abankadureze barara ngaha, wewe bobo barakurikirana indero yabo ku mugoroba, twebwe turaraba ivyo ku mutaga. Mugabo nk'abavuye muri mu mashuri yandi asanzwe primaire secondaire bariho nabibabwiye, bashitse muhira rero barafise ababankadra babafasha uburyo bwo kubaho. Ubundi mwana iyo amaze imyaka myinshi ngaha, imyaka umuntu ahamara ningahe? Hanyuma iyo myaka imaze guhera asohotse ubuzima bubandanya gute? Hari abo mumaze gusohora? Ego, hariho abo basohotse tuvuge mu minsi yahera, mu myaka yahera twari dufise, twarashoboye kuronka abagira neza badufasha. Tuvuge nk'abo mu myuga, nababwiye yuko hari abo mu myuga bo muri primaire secondaire, nababwiye ko hariho n'umaze kugera muri kaminuza. Ni ukuvuga ko aba bo mu myuga mu myaka ya mbere twararonse abadufasha, nk'aba biga ibyo kubarira twararonse abadufasha baraduha imashini. Abana baratahanye imashini, mugabo muri ino myaka hari n'abiga bagataha ataco bafise kubera abo bagira neza atabakiboneka bo kuduha kite, ico bita kite, imashini, ibikoresho. Izo mashini n'ivyo bikoresho bindi bigendana ubu ntitugishobora kuronka uwo biduha. Nk'umuntu ariko atura muri kano kanya akifuza gufasha, iyo bashikira gute? Murashobora kutubwira neza ikigo aho giherereye canke ubundi buryo boshobora kubaronka ko arico bashaka gufasha ikina kiriya? Yego, arabashaka kudufasha n'ukuri ngaha
ntihagoye ushitse ku province urashobora kubaza ati ikigo jeho kuki nta muntu numwe muri iyi ntara ya Ngozi mbese no mu ntara ya Kayanza kuko ngaha aba bana bari ngaha baba mu mihingo itandukanye hariho abanyakayanza hariho abanyakirundo hariho abanyengozi eka no mu makomine atandukanye ubajije ikigo jeho kuki nta numwe atakizi ngaha muri iyi ntara ya Ngozi naho yoba ari umunyagihugu wo ngaho haruguru bose barazi ikigo jeho kuki aho gitumbereye hamaye ushaka kugira icafasha yo bicisha he muyihe nzira ushaka kugira icafasha yo tubaza hanyuma tukamwereka umukuru burya ntimumve ngo mwavuze ko ari je ndongoye iki kigo burya hariho nanje abankurira hariho abankurira ariko jeho kuki hari ibigo bingahe mu Burundi niki conyene jeho kuki ni iki kigo kimwe mugabo twariyumviriye kugira extension mu yandi ma province mugabo hari buryo buke twagize uburyo buke ubundi iyo biza gushoboka twari kugira extension mu yandi ma province yego okay muyobozi kare tugushimira nkumbure turindire abumva yuko bashobora kugira ico bofashije ngira bazogifasha tuzoshobora kubagarukira ko kugaruka mu nyuma nkumbure tubabwire aho buno butumwa bwanyu aho bwashitse ariko hariho ico tutashoboye gushikako mutashoboye kudushikirako mu vyerekeye ingorane duhura nazo muri ivyo bikoresho twavuze no kuvuga muri bijya bikorwa turiko turakora haba muri vaneri mwabonye ivyo dukoresha burya turashobora kubura ico dukoresha kuko twabuze abatushorera abatugurira nka bijya tuba dufise mwumvise ko twikora ku buryo turonka muri bijya bikoresha turashobora kubura n'abadushorera abatugurira hanyuma kugira ngo tugure ibindi bizofasha abo mu nyuma nkumbure ni nabogira ico bafashe ne bogira ico batufashe na cyane mu byerekeye n'uburyo n'ibikoresho kugira abana bagume biga mu byerekeye ibikoresho kugira abana bagume biga turabikenera gose yego okay murakoze hamwe namwe muri kazoza wifuza yuko uzobumuki nifuza yuko naba umutayeri akomeye cyane nkavuga ati iyi mpuzu yashimwe natwe wumva kwita gute mpawe n'imwe na Destiny ukazira bugoye Viana ufise imyaka ingana ufise imyaka 16 ariko umuntu akuravye umenga nta 16 ushikana uzi ko tarako kumenya imyaka 16 ndagifise hama muri kazoza wifuza yuko wobiki nifuza ko nabo mu perezida neza cyane ubona Viana hama nawe bite urakomeye witwa gute Filijansi umeze neza nawe muri kazoza wumva ko uzoba nk'umuki nawe ushaka kuzoba nk'umuperezida okay nawe witwa gute inde nyando hanyuma nawe wifuza ko uzoba iki umwarimu iyo byiza cyane witwa gute ndayisaba nawe wifuza yuko uzoba iki muri kazoza umumotari uzatwara urumoto urakoze nawe witwa gute nawe ushaka uzoba iki muri kazoza umuganga bakwita gute niyo Christophe ariko uvuge cyane tukumve nk'umuntu w'umusore ameze neza Christophe imyaka ingahe 14 nawe ufuza kuzobiki muri kazoza umumenyeshamakuru hari abamenyeshamakuru hora wumva ukavuga ati ndashaka kuzoba nka naka nkande Axel akora he mu Rwanda mu Rwanda mu Burundi no kuvuga nta numwe mu Burundi bari habande wemera nkayeri eri haragakiza eri none ko tuzavuga amakuru y'inkino nawe ufuza kuzovuga amakuru y'inkino ariko ducishirizeho gato twumve Sasa birumvikana twamaze kwinjira ku stade Santiago Bernabeu mu Real Madrid yakira mu FC Barcelona no ko biba vyifashe
tuba turi kumwe n'abantu bagiye batandukanye, tuba turi kumwe n'ikigo Jeho Kuki, tuba turi kumwe na Econete Wireless, tuba turi kumwe na Copec, tuba turi kumwe na Sedeka Microfinance, nuko biba vyifashe twinjira Stade Santiago Bernabeu, Real Madrid yakira FC Barcelona, nuko biba vyifashe batangira bahagarara ku ibaro neza cyane bita Sergio Ramos agra neza cyane gonga pass na Vinicius na Marcelo gonga pass na Mustafa Kane Benzema pass tirampera muri mbere umupira uragenda urarenga no gusubiza mu kibuga kurandirwa FC Barcelona. Reka turabe nuko biba vyifashe abantu bamugenda mudukurikira muri mu mihinga itandukanye igihugu cacu ciza cy'u Burundi. Reka turaba attention, gonga pass ari ya Sergio Ramos asubiza na Marcelo gonga pass tirampera muri hano wo bitansu fata subiza na Ramos Messi na Ousmane Dembele subiza na Luis Suarez pass. Attention kora amakosa menshi cyane umusifuzi ntiyabanyati vyuka tugende pass. Attention reka turabe wo bita Just Pique honyora umuntu ari umusifuzi nta kosa yavugije pass. Attention wo bita Messi na Luis Suarez gonga pass subiza no bita Ansu Fati ari dugira subiza na Edson Semedo Edson pass show Messi pasi kuva kwa wabita Edson Semedo metero mu santimetero 32 kimyaka 33 kuvukira mu gihugu ca Argentina kiri mu gwi wa FC Barcelona kinisha kaguru kibo bamfo arasimbuka arazamuka arababwira ati mwitonde Barcelona kimwe Real Madrid ubusa. wewe gomaha ugiye bite dawe urakomeye banza kurakana kwanza mu kanwa bakwita gute? Chita Angelina. Ciza Angelina ufise imyaka ingahe yanje? 13. Nawe umaze igihe kingana gute ngaha muri Jeho Kuki? Waje ryari? Haraheze igihe kinini? Hama wewe ukora iki ngaha muri wiga ibiki? Muri primaire. Wiga muri primaire ubu wigeze mu kangahe? Muri Senkema. Urifuza kuzoheza amashuri? Hama wifuza kuzokwiga iki ni wagera imbere mu yandi mashuri? Wifuza kuzobiki? Umuririmbyi. Vyakwere? Urazi kuririmba none? Turirimbire. Umutima wanje uravyemeza wera ni wewe hari impamvu ibintera guca bugufi unyigisha gusenga mwijwi ryawe nukuri umutima wanje aho karirimbo nakande gaciye urabyemeza wera ni wewe aho karirimbo ni kandi nta kuntu uzi umuntu yakaririmba uragakunda gusa.